Karibu maboja, karibu. Toa gari. Oh yeah. Oh la la. Magic mix, call it the magic. Imani guhinduriye amateka. N'abantu bahindura imvugo bahora bakuvuga ko. Iyi mani guheza gikugurura inzira. Sinkubesha na shetani arakwegera akakubwira umujama. Yashitse we. Mugumane ngaho mugumize ngaho ndaje. Tragi? Aha. Toa gari brother, toa gari, toa gari. Ya mimi naona kuna watu kweli. Twende na hapa. Mr. Kigingi. Yes papa. Kumva yera. Kumva yera iyo chavu. Wapi? Kumva yera. Kumva yera. Bano mako mwasazi. Yata. Ndio kabisa kwa modoka yanje. Iyi ni gwa cheni ya boss. Ni ya boss, mugabo bari economie de charroi. Ndo charroi. Logisticien. Sasa grand frère, ko tumenyera aba influenceurs benshi. Bye bavuga ati mbuye tugeze ku level ngano ko wonye na bus dufata na moto dufata na taxi vero tagenze go. Twayifashe. Tagenda bisira muri liste yaba influencer y'abastar. Abastar bahe. Abastar mu Burundi dufite nikireko na Adrien. Niwo barengana ubuzima bugahagarara mu gisagara. None rabo wakera nguyu wabonye yamenye. Wakera ni wanambe. Rabo felicitation. Wowe uzo umenyera Imana na so wawe. Hari wan. Yesho wakera. Na grand frère félicitations kabisa kuri mariage, kuri birthday. Aragushyize kuri statut nayo bigeze ubona. Ubuzima bwahindutse ubuye n'amafyeri ufata bisi. Burya ndagenda mbwira difference. Utaragira mariage n'umaze kugira mariage. Utaragira mariage n'umaze kugira mariage. Ibintu bimaze guhinduka ko wewe. Bwa mbere twagiye twambaye uzijyama turi amenya. Niko byanditse mu mategeko y'abubatsi. Kabisa. Nabyo umenya. Sibyo gasisi. Wewe nawe ngira aragera she. Ko kuryama na pinjama. Ikanzu, Kuva muri 2017 twategura mariage yawe. 2017, 18, 19, 20, 21. Imyaka itanu yose grand frère. Nubona yuko famille yakubwira ati wewe none wewe. Sikibaze cyane cyangwa wari wakubititse kwa je. Nakubititse. Mwitwa nani? Nakanoti basi uvuga ati abasirakumese. N'ubu sinarindira intererano yanyu nkayibura. Nako ndayarondera. Urayarondera. Iko bimeze. Mugaye myaka kumengo ni myinshi sana 5 ans. Asi myinshi. Womaze kugira inga? Nta numwe. Nta numwe. Uzopfa uko nyene uri konvoyera utagira umugore. Urapfira ngaho nyene. Ni hatari sana. Abashoferi afise abagore babiri. Abashoferi n'abakonvoyeri yo kubagore ni hatari. Danger. Ari ikintu ntumvise. Amazina cyangwa amatazina. Urakazi wowe bagiye umusisa niyo ugiye kugira Hagarika. Sister Mahera ngaha. Nawe wagiye muri blague. Nico tugusege ngaha. Daza match up. Usanga yagiye kubona wewe Kigingi. Wamenye shit. Ugiye muri kuru. Sawa, tiyambu. Yego. None ko Mahera yaheze kantine. Toa gari. Uzana maisware mu we nubona ko bibagira no gusohoka. Bibagira no gusohoka. Kigingi urazi yuko ari amazina. Ubiramo he. Imbere he. Ira wake. Umusitaranci mwa maitro asa twavuganye 4 sandaki. Nyata Kigingi hari amazina y'amatazirano bita umukunzi wawe ibiki. Hari izina novise ngo bulldozer. Bumvise? Bulldozer. Ni bull. Ugiruje mbabandi ba subscriber. On va voir bulldozer, c'est pas du français, ni bulldozer. Bulldozer. Kuri ko mwise bulldozer. Bulldozer. Nyatari, basa akazi kacu gashaho. Amahera ngaho grand frère. Pesa. Lakini vraiment convoyer vraiment bulldozer, ni sawa. Ni ibintu byo kudoza. Nyatari. Bulldozer ni ikamyo kibya bafite bulldozer. Tantine change ndayikora kweli. Mama we.
niyo mpamvu wamwise bulldozer nyene canke bulldozer? Kazi iki mashine. Kimashine. Wana mashine manini. Yatari sana. Uvuye guhembwa gahembwe kumuzana cy'imini. Akira ndaza guhasigaye. Uvuye guhembwa pe. Ndaguha. Mr. Kigingi, hariyo show wagize le 26 avril 2019. Iyo show icikora imbere y'abategetsi bakomakomeye, nyine icubahiro umukuru w'igihugu wicaye ngaho honye. Ndakeneye umbwire feelings wari urimo kiyagira. Ni stage itandukanye n'izindi kwa Igitega umengo? Igitega? Mwayigize le 26 avril 2019. Byari bimeze gute, wari muri feeling imeze gute? Yari bien, urazi gutwenza abasoda. Yari fete y'abasoda. Izere ko atamusoda ari muri bisi mana ya. Nitaye vyakogoye, nitaye challenges wahuye nazo. Nitaye challenges wahuye nazo. Pesa hapo pete yako. Bana abajeshi baragoye man. Abajeshi baragoye. Mwana n'umusoda. Ibiti, uriya sambare kwe. Kuba twenda cyari ikibazo. Shadow. Kuba twenda cyari ikibazo. Ariko byarakunze. Kabisa. Byagenze bien. Muvyeyi wacu, Imana imwakire, papa wacu. Wacu bari urazi nyakwigendera. Bari batubwiye ujya munsi genda. Ati bana yabaye amavuniro manini. Ubonye ababaye. Ibintu n'ivyamubihira araba hejuru. Yego. Sariko byagenze. Urumva rero waragize foro zose mutwenza mutama. Bana je naguma gwana mutama nkabona agize gutya. Bana canzinga mikro. Bujyanye urazi yuko muri kino gihe tumaze iminsi tubona abajene bafite za 36 ans bakiwe iwabo za 40 bakiwa kwa mama wabo. Nakanusho bifuza kubashikiriza basi ukivuga ati abana. Nako novuga ko na jewe. Umyaka ngiye simike. Imyaka ngiye mfise simike. Barabigira hageze. Upsinga. Jengeze kuma 20 kombi ko hoye. 20 kombi yawa. Toka kule ico kirenge cawe nico umuntu afise 20 kombi. Ufise size ya 52 ufise 22. 20 combien? Afika ma 20 combien gato. Kabisa. Acha. Yata. Urumva rero nta kintu wifuza ko barabigira hageze nta kursi hari. Ego. Ariko gusaba pange bavira ruhande yabanyina. Na bishasha biri mande. Bavira ruhande yabamere bana. Abugyange hari ikintu umuntu avuga ati Kigingi ataraba Kigingi tuzi ubonye na Kigingi wa kera. Kigingi wa kera na Kigingi tuzi ubonye. Niza ibintu camwe wamuvuga ati ndifuza gusubira muri bihe bya kera kabisa. Kano kantu ndagakumbura mugabo sishobora gukora kubera sigaye n'umu influencer cyangwa sigende Kigingi. Ewa. Kuji barafu muri ville centre ville. Urabikumbuye sana. Zamani narange uni bikunda kwe. Wibatira akabaraho. Akabaraho kugenderagira. Ni byinshi sana. Ariko si byinshi kubera ubuzima ni bwabo ni yene nagindu. None na bisi ndayigiramwo. Ukuri ahubwo ibintu byarahindutse. Byahindutse. Warigeze kumbona nayigiramwo. Sinigeze mpagarika. Nami ndayigiramwo. Gusa amasaha y'abantu si amasaha yanjye. Amasaha iwawe si amasaha. Nani makangire muri coaster yawe. Gira mu coaster. Nashimiye Imana kubona winje muri coaster yanjye. Ashange ndabona n'umunsi uzagenda neza cyane. Ariko umengiranze kuduga shari. Mr. Kigingi. Papa, aho imbere je ndururuka ivyo bibazo uri kurambaza nundiha. Aho imbere mukaya ndururuka mugabo ngiye kuziza amafaranga. Reka dupita gatoya grand frère. Kuko mba urukire hafi. Turaza kugarukana basi. Oya reka wewe uri gukora akazi nanje ndege gukora kiwanje. Bujyanye hariyo kintu kimwe hari mutama wacu Papa Kigingi yitavye Imana tukimushaka tukimukunda. Mugabo hariyo muzi. Oya nawe narinzi. Mugabo hariyo periode bisurese ati Kigingi akiri muto barakunda gutwenza famille abo muvukana ibiki byose. Nica ikintu niya ikintu wagukoreye mutama wawe akatwenga sana akagyoherwa sana bivanye n'akantu wakoze. Mutama nakunda kumwiganira yakunda kuntuma ku butike. Bakwi butike kabare yanyweramo. Aca ngenda ye numva mvuye yarambaza wahasanze bande nkaca nigana batama benshi. Abigana ukungene bahorewe babinyoye ukungene bicaye byaramutwenza sana akaryoheka. Kigingi yakubageze kuri level yayo mutama yakubagiye tama level wari kubugeze kuri step ya cyangwa niza ibintu wari wifuza kumushimisha mutama mugabo byose ibi byose maze kugera yaba yarabibonye bari bya bien sana kamvugira ijambo kuri mariage bari bya bon sana
Mugana nta kibazo bizokora. None gutaje muri mariage. Mariage ni wanumiye. Wanumiye. None waruzi ko abantu bose no batumiye. Wowe uriyumva ko uri umujama tukaza. Kandi abantu babe baridoze ngo navuze ngo urumva ngo ni famille. N'abagenzi baca basibira ico. Kandi abarundi niko bameze. Abarundi bakubita frappe. Sasa grave. Imanza zisigaye ari nyinshi umurundi tuvumbe kwe. Sio kuvumba. Kuvumba urubanza muntu utazi. None wowe nituzi nayo wewe. Iyo envelope gendo yimaye muri dibare nye. Sister Kigingi. Ndaguya katibare. Sister, akira bitanu umere bitanu genda za kumusubiza. Ego. Shoferi wabonye convoyeur. Ewa nawe wabonye baroraje shoferi. Muri uku kwezi kwa mbere nabo bashavuye. Ya lala. Cha nasanze abaroraje. Mu kwezi kwa janvier kabisa amakosa ni menshi y'abatwara imodoka. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Bana zamana abaroraje barasiye bagacishamo mardi, mercredi. Mugabo ubonye imvwe yose. Lundi, mardi mana mengo n'abanyeshuri. Kigingi ariyo show wagize muri 2014 mu Kigali. Iyo show yajyamwe abantu 40 personnes. Tonto. Yo waruri. Yeso nari. Wabikuye muri interview nakoze. Oya uko. Lakini wowe urafollowing man, urafollowing. Ndagufana sana. Ishiza ushizuriya mu biro Madrid ari nyuma. Ujya mutipe. Mutipe yasinziriye. Mura sita mari yange nashaka no kondera. Iyo mubiri ndamuzi. Igesho warakwise swata kabisa. Yanye mapuya. Muri igesho warakwise swata. No waruri boss. Sio narindi. Birashika bibaho. No ngazira hari zo maze gukubita maswata. Bana ngaha kuri gare kabisa. Chauffeur. Kuri gare. Mutipa anzani imizuzu. Aha kuri gare uhagarare. Amanukanye imizuzu. Wowe ubona umugabo afise imizuzu uhagarare. Umugabo afise imizuzu nayo uzi. Nk'abafani bawe Kigingi. Ni yahe plan wotubwira ati uyu mwaka wa 2022 genda badaniye utu nizo plan zobaha nizo project ifise. 2022 tubanze tusenga Imana Covid have. Ubu we nizosura gutegura ibintu hama ministeri cy'ibyugara. Nibigikunda kuko tuba twazemo amafaranga kandi ntayo badusubiza. Nje gutuma kwemerera abantu ibintu na Covid nta kimwe nemeye. Imana gusa niyo tubona dufashe kabisa. Hariyo story Mugabe mizuzu muremure. Hariyo story twumvise yuko ukigira mariage hari ikinyamakuru cyo mu Rwanda cyanditse yuko madame wanyu ni umunyarwandakazi. Ibyo bintu byakiragurika. Kwegera ko niko bameze none ubazi. Baba shaka ariko afise double nationalité je naco bintu. Naco bigutwara. Ariko n'umurundi no muri saro tuvuga ikirundi. Nta bite byawe bibamo. Nta muharo rya. Byose ni bon. Yo nihenda akavuga ngo bite byawe se. Yo jasubira iwabo. Nta bite byawe kabisa. Rihatari sana. Arega amazi imyaka mikebo. Yakuriye ngaha. Abanyarwanda nani ko bameze. Urazi ko n'abaganda bigeze kuvuga ngo ari umuganda yafungiye i Burundi. Ngo mugenzi. Peut-être babakeneye ko ibintu byose byiza bija kuri bo. Niko bimeze. Ariko yo ari rero chef, we ni ururu. Warishe miyambiri umugenda muri Umugenda. Dogo akina we ya. Tashuka. Sister wavuze ko gusigayo. Turi wakarede. Dafe, utabana hapo mbele. Hariyo amastori amazimisi asirukira mu marezo sociaux. Ndiri umugwayi wiruruke. Sa? Ndiri umugwayi wiruruke. Ugware mukira. Ego. Abaneze imodoka kansi. Twagari boss. Ni diabete. Ni diabete. Diabete. Ukibibona? Banywa amazi. Abantu ni banywa amazi. Doguranya amazi. Kigingi ari stories zimazimisi zisirukira ku marezo sociaux. Abajene b'abarundi ibiki bagizeni bagize gute baposta ibintu bigendahazi biri bizarre narinze kuvugira gahanyo mu bakiriya baba tipe berekana ama histoire yabo kiya kintu kivuze ku ikiga Kigingi ya bintu ni danger kabisa oya nakaranda hariho periode biba bigasubira bikavaho bigasubira bikaba kandi ibintu biba ku isi none kwaje terambere urafise Android numenye ibintu genda gukoresha ikintu ku mufundi wari ifoto ya gapica karukira sister ahubwo bahagarike kurungikira amafoto abakunzi ibyo biba bireke reka ikibazo ni relation à distance kundu uri hagufi ya zirabagoba kundu uri hagufi kundu ubona hayo mureke se iyo amatelefone azazosigira mu myaka yera twarabonye benshi n'abantu twemera mu gihugu rero turihorera
Birya bintu ni danger. Nikibazo. Je nawe judging ariko kuko birya bintu ndakwereke. Kubishirako ni bibi. Ariko kubikora abantu benshi abamaze kubikora bangana iki? Ni benshi. Abasheri ndagukumbuye fotorera. Barabikora benshi. Kubera uri mu rukundo a 100% umwizeye ariko ntawe nshigikiye na makosa birababaje. Haro nabandi nabonye bariko bagira amana. Ni byinshi bituma bizunguruka. Kandi ari abantu usanga babishigikira bakabipostinga. Cyabumvira nawe usohotsemo. Ya ico gihonyozo cawe bara. Date bitega kabisa kuba uri muri bisi yanje bro. Ndaryohewe cyane. Bana we rero we shoferi shimama hapo mbele na uona Mwacha. na usungu uja gasoko Mwacha hapa baba. Kigingi. Bana just ningapi mzee? Wewe ndakwemera sana ndagufana sana. Sinibaza ko nakuruhisha. Ija kweli? Kabisa. Sasa ndindira rero tusubize inyuma. Tenda gusubiza inyuma. None wewe unufana no. Asante sana lakini shoferi. Asante papa. Respect. Bana poa poa. Urakoze Kigingi.